Mwese mukurikiye Hejuru TV turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze aho muherereye hose muri aya masaha yo ku mugoroba. Turi kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 26 Mukakaro 2025. Turabaramutsa kandi turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru tubashikiriza kuri iyi mbonesha kure. Umwanya rero twabazaniye bishasha mugiye gukurikira ku mpinduka zimirije kuba mu gihugu c'u Burundi bitarenze ku munsi wa mbere ibintu biraba byasubiwemwo, ndetse amakuru aharavuga ko abashikiranganje bose boba bagiye guhindurwa. Ntucikwe rero nivyo tugiye kubayagira, mwumvirize nico itegeko ribivuga ko. Ariko kandi wowe udukurikira mu Burundi mu ntara zigiye zitandukanye turaguhaye ikaze. Wowe uri mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi turaguhaye ikaze. Wowe uri ku migabane ya kure nawe turaguhaye ikaze, ntuze gucikwa. Hari ingingo umukuru w'igihugu ashobora gufata zitandukanye, nizishika kuri zitatu muri aya makuru, reka tubibayagire. Mu Burundi haritezwe impinduka zihambaye mu nzego. Ni mu masaha 72 ari imbere, no kuvuga kuva kuri iyo 26 gushika kwa 28 Mukakaro, bamwe mu bagize inzego z'igihugu barashobora guhindurirwa amabanga. Hari abashikiranganji bamwe bo bagiye kuba abashinga amateka. Ni Martin Niteretse, muramuzi ko ari umushikiranganji w'intwari hagati y'iterambere rusange n'umutekano. Hari Alain Tribert Mutabazi, akaba ari umushikiranganji wo kwivuna abanzi. Hari umushikiranganji Gervais Habayeho w'urwaruka n'imico kama. Abo rero buca batangura amabanga mashasha batorewe mu nama nshinga amateka. Gutangura amabanga mashasha ku bashinga amateka bikaba biri ku wa mbere ku itariki ya 28 Mukakaro 2025. Ikindi mwomenya nuko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe yiruka gutorerwa kuba umukenguza amateka. Iyo nkuru twanayibagejeje ko we na Reveriyano Ndikuriyo Siriac Nshimirimana baba bagiye kuba abakenguza amateka. Ivyo rero birashobora gutuma haba n'impinduka nyinshi muri leta muri ino misi. Muti niziye mpinduka? Ngibivyo rero twokwitega n'ivyo dukwiye kumenya. Kuba umushikiranganji ukaba n'umushinga amateka canke umukenguza amateka no guhonyanga ibwirizwa shingiro, bivuze ko bidashoboka. Iryo tegeko muvyeyi wa yandi rirasigura mu ngingo yaryo 160 ko atamushikiranganji ashobora kuba umushinga amateka canke umukenguza amateka mu mwanya umwe, vyitwa amabanga atabangikanwa canke incompatibilité. Ivyo rero umushikiranganji iyo atowe kuba umushinga amateka canke umukenguza amateka ategerezwa guca asohoka ubwo nyene muri leta kugira ngo ashobore kuja muri ayo mabanga yiwe mashasha, ndetse akaca asubirirwa muri ayo mabanga yahoramwe yo kuba umushikiranganji. Kuwa 28 Mukakaro 2025 isango rirahambaye mu nzego. Kuri uyu wa mbere rero igenekerezo ya 28 Mukakaro, umukuru w'igihugu yaratumye ko icese inama nshinga amateka nshasha ngo itangwe ibikorwa vyayo. Abashinga amateka batowe bazokorana bahitemwo inzego zibayoboye, no kuvuga umukuru w'inama nshinga amateka, ivyegera vy'umukuru w'inama nshinga amateka hamwe n'abandi. Hanyuma rero batangura ibikorwa vyo mu nama nshinga amateka. Kuva ico gihe abashikiranganji batowe kuba abashinga amateka bazoba bavuye muri leta baje gukorera mu nama nshinga amateka. Bisigura ko ibibanza vyabo muri leta bizoce bisigara bigaragara, nibiba ngombwa basubirizwe. Hari itandukaniro rito ku mushikiranganji wa mbere, kuko Gervais Ndirakobuca we yatowe kuba umukenguza amateka. Ibintu vye biratandukanye ho gatoya. Inama nkenguza amateka nshasha ntiratumwa ko gushika ubu arashobora kuguma mu mabanga yiwe gushika inama nkenguza amateka nshasha itangwa ibikorwa vyayo. Yamara birashoboka kandi ko nubwo inama nkenguza amateka yoba yaratanguye ibikorwa, mu gihe umukuru w'igihugu abataragena umushikiranganji wa mbere mushasha uhasanzwe ashobora kuguma mu mabanga igihe gito. Ico gihe rero intebe yiwe mu nama nkenguza amateka ica ibirafatwa n'umusubirira. Hagenwe rero umushikiranganji wa mbere mushasha wahahora aremerewe gutera asubira mu kibanza ciwe yatorewe mu nama nkenguza amateka. Hari ingingo rero umukuru w'igihugu ashobora gufata
ya mbere arashobora gusubiriza gusa babashikiranganji bagiye mu nama nshingamateka akagumiza umushikiranganji wa mbere mu mabanga asanzwe arimo. Ivyo vyotuma ibikorwa vya leta biguma bigenda neza ata nkomanzi nyinshi, ariko rero ivyo vyoba ivy'igihe gito kuko umushikiranganji wa mbere ategerezwa guhitamwo hagati yo kuguma ayoboye leta no kuja mu nama nkenguzamateka mu nyuma. Ingingo ya kabiri ishoboka ni uko umukuru w'igihugu ashobora guhitamwo guhindura leta yose, ariko rero ingingo itegerezwa guca imbere y'inama nshingamateka. Twababwiye ko izotangura akazi kuri uyu wa mbere hamwe n'inama nkenguzamateka yo itarahamagarwa ngo itangure ibikorwa kugira zemeze rero uwo muntu ko yagenwe kuba umushikiranganji wa mbere mushasha zongere zirahiza abashikiranganzi bashasha. Vyumvikana ko ingingo ifise amahirwe maka mu masaha ari imbere. Icya gatatu nuko mu kurindira umukuru w'igihugu ashobora kugena bamwe mu bashikiranganji basanzweho canke abayobozi ntayegayezwa ngo basigaranire ivy'agateganyo amabanga abagiye mu nama nshingamateka kugira rero ntihagire ubushikiranganji na bumwe buhagarika ibikorwa. Muri make rero Burundi mu kiringo kigufi cyo guhindura ibintu mu nzego z'igihugu, ariko naho ibibanza bimwe bimwe rero vyoba bigaragara ntibisigura ko inzego z'igihugu ziba zitariko zirakora. Leta ihari ubu irabandanya ibikorwa vyayo gushikaho umukuru w'igihugu afatira ingingo nshasha nk'uko ibwirizwa shingiro naryo ribiteganya. Twagira rero tubasigurire neza ivy'impinduka zimirije kuba mu gihugu c'u Burundi kandi zihambaye cyane mu nzego nkuru z'igihugu. Mwavyumvirije byo mu nama nshingamateka, mu makenguzamateka hamwe no mu bashikiranganji bagiye batandukanye. Byose rero turabitegereje kuwa mbere n'amakuru tuzobandanya kubashikiriza neza kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Yandi amakuru ariko aravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu, hari umunyagihugu yitwa Jean Pierre Ndayikeza ariko aratabarizwa kuko umutekano wiwe ubangamiwe nyuma yo kwahukana n'umukenyezi bahoze bubakanye. Uwo nawe rero akaba yaciye atangura gukoresha bamwe mu nzego z'igihugu kugira ngo amutoteze. Izo mukenyezi yoba arinde kubera ko akoresha inzego z'umutekano, reka tubirabire hamwe. Umukenyezi yitwa Odette Atangimana akaba asanzwe ari umukozi mu nama nshingamateka ariko akarangurira imirimo mu rugo rwa Daniel Giras Ndabirabe yahora arongoye inama nshingamateka. Umukenyezi rero kandi asanzwe ari muri korale Komeza Gusenga yashizweho n'umukuru w'igihugu Moise Petero Nkurunziza. Ivyo biruko rero biriko biratuma rero umukenyezi akorana na bamwe mu nzego z'umutekano mu gutoteza bahoze bubakanye nk'uko tugiye kubibabwira. Byose rero bikaba bifitanye n'amatati y'urugo. Jean Pierre Ndayikeza yari yubakanye na Odette Atangimana kuva mu mwaka 2005 aho bari bapanze mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura, ari naho rero bahukaniye bavyaranye abana batatu. Mu nyuma rero umukenyezi yahavuye yinjira mu bikorwa vya korali Komeza Gusenga, eka akaba n'umwizigirwa muri iyo. Umukenyezi akaba asa n'uwaciye yihebera cyane ivyo bikorwa kuko hageze igihe yaboneka mu rugo bivanye n'uko yarara kenshi aho abagize iyo korali bari bapangiwe inzu mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo rero ni vyatumye sambura urugo rwabo kuko Jean Pierre vyaramunaniye kwihangana cagira kwako asaba ko bahukana. Sentare y'intango ya Kinama Bujumbura yahavuye bahukanisha biciye mu mategeko kw'igenekerezo ya 30 Ruheshi 2017. Ico gihe rero abana babiri bari bakoze bahawe umugabo nayo umwana rero atari bwakuze imyaka ahabwa nyina wiwe, baca bumvikana ko zomumuha akwije imyaka itegekanijwe n'amategeko. Ico gihe rero Jean Pierre yaciye atwara ba bana babiri aca atangura kwingunganya, haragera mu gihe aragura n'itongo aho bita Mwitenga muri zone Rubirizi Bujumbura. Parcelle rero yarayubatse ayibamwo n'ababana, ariko amaze kuyubaka rero ntiyoroherwa kuko yaciye atangura gutotezwa n'aba mugore amubwira ko iyo parcelle atazoyimubanamwo. Ivyo yarakomeye rero kugeza naho vyoba vyarabaye amatati akomeye cane. Ivyo rero byarakomeye kuko Odette yaciye atangura gukoresha bamwe mu nzego z'umutekano ibihangange kugira bikunde atotezwe, yongere rero abuze amahoro bahoze bubakanye. Byavuye bikunda kuko kwigenekerezo y'umunani kwezi kwa 11 2024 Jean Pierre yagiye abona sentare ya Kabezi imutegeka gusohoka muri iyo nzu yiwe yubatse. Aho twabamenyesha ko nyuma kwabukana Odette Atangimana havuye aca yubakana na Ezekiel yari asanzwe ari umukuru wa yakorale.
Haravugwa rero amayeri ya Odette mu kwagiriza Jean Pierre bya politike. Ni nyuma yo gusorwa muri iyo nzu rero Jean Pierre yarabuze isanganirizo, arabura aho ari bwiture kuko umutekano we waciye utangura guhungabana. Odette rero yaciye atangura kwagiriza uwo bahoze bubakanye ko akorana n'imirwi y'abarwanyi. Mu nyuma rero aca amwagiriza ko ari umunywanyi w'umugambwe CNL ayoboka umushinga amateka Agathon Rwasa, kandi ko ari mu bariko barategura gukoresha ibirwanisho. Ibyo byatumye Jean Pierre atangura kugenda abundabunda. Mu minsi rero yahora Odette yarafungishije Jean Pierre mu iperereza no muri ENAPO mu mvo zo kumutera ubwoba, arabura gitabara yerukurwa bigoranye. Ariko bigeze rero uwo munyagihugu ariko aratabarizwa kuko ariko arundirwa n'ibihangange mu nzego z'umutekano kugira agirirwe nabi nk'uko biri mu makuru dufise y'abamutabariza. Hano rero ntidushinye no gushira hanze bariko bahiga Jean Pierre, ariko nivyaba ngombwa tuzobishira hanze. Rero ngo twashatse kumenyesha ibiriko bishikira umunyagihugu kugira dukinge ibishobora no kumushikira, twongere dusabe inzego zibijejwe kugira uwo munyagihugu kugira ntagirirwe nabi, kuko amatati nk'aya kenshi yama avamo ubugizi bwa nabi, harimo no kunyuruzwa canke kugandagurwa. Hari n'abandi rero bafise amarira, n'abanyagihugu babitsa amafaranga yabo muri microfinance nyunganira. Wirongoye yoba yararengeye hehe? Kubera iki abanyagihugu baguma basahurwa ibanki nkuru irorera? Abategetsi rero babijejwe bari hehe? Abanyagihugu babitsa amafaranga yabo muri microfinance RCF nyunganira bari mu kangaratete kuko haciye iminsi itari mike batarikuriwe kuronka amafaranga yabo, yaba mutahe canke inyungu. Iyo microfinance irongowe n'uwitwa Zaburo Kozoryimana, ikaba ifise icicaro gikuru muri komine Cibitoke, intara nshasha ya Bujumbura, ikagira n'irindi shami hagati mu gisagara ca Bujumbura. Mu ntango rero iyo microfinance yemerera abanyagihugu inyungu y'ibice 6% buri kwezi ku mitahere rero baba bashizeyo. Abanyagihugu rero barashizemo imitahe ku bwinshi, barahabwa n'inyungu, ariko cyamaze umwanya rumara kuko mu nyuma rero harageze igihe batangura kubura ayo mafaranga n'imitahe yabo, batangura kutayironka. Ico gihe rero hari mu ntango z'umwaka 2025, naho ariko hibonekeza abanyagihugu bariko bahombera mu yandi microfinance nka GFC Shekina, Copedec, Microfinance Neza Iwacu na Copcambe. Ico gihe rero niho twandikira banki nkuru y'igihugu ko yakurikirana ivyo bibazo, ikongera igakurikirana hafi ikibazo ca microfinance HCF nyunganira, kuko naho vyari bitanguye gucumbagira. Ariko rero muri BRB baci batuma abarongozi b'iyo microfinance bikorera inama, bumvikana uburyo hoba impinduka. Inama rero ikaba yarabaye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo 2025. Muri uko kwezi rero niho abanyagihugu bagiye kurondera amafaranga yabo muri RCF nyunganira, babwirwa ko borindira ngo kuko hariho haraba impinduka zateguwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu. Abanyagihugu bene imitari rero baci bamenyeshwa ko hagiye kuba impinduka kugira inyungu bazohore bayihabwa buri mwaka, baca basabwa rero gusinya amasezerano mashasha. Ico gihe rero abanyagihugu rero baragerageje kuvyanka mu gusaba ko buhabwa imitahe yabo bakigira, ariko rero ntivyakunze kuko microfinance RCF nyunganira baca basigura ko bariko bakorera kuvyo bumvikanye na BRB, aho vyabaye ngombwa rero ko abanyagihugu basinya ivya bipapuro bishasha bibategeka kugumiza imitahe yabo kugira inyungu bazoyihabwe inyuma y'umwaka. Nyuma yaho rero vyagiye kugaragara ko abanyagihugu bashobora gusahurwa amafaranga yabo, kuko hageze igihe abashaka amafaranga yabo batayahabwa. Mu nyuma rero bakorera iyo microfinance hatangura kudakora neza, kuko haca iminsi hakaba hugaye, iyindi minsi hakaba huguruye. Gushika ubu rero ivyahuha vyahutse, kuko hakorera iyo microfinance hasa nahugaye burundu. Urongoye iyo microfinance imbere y'amategeko Zaburo Kozoryimana ntakiboneka, ari n'amakuru avugwa ko yoba yarahunze. Gushika ubu rero abanyagihugu bari mu mwiheburo udasanzwe ku mafaranga yabo bashize muri iyo microfinance. Barasaba inzego zibijejwe harimo Banki Nkuru y'Igihugu kubafasha kugira amafaranga yabo ntasahurwe. Amaze yibonekeza mu microfinance asahurwa amafaranga y'abanyagihugu. Ivyo byose bikaba bishika Banki Nkuru y'Igihugu BRB yamaze kubimenya. Hejuru y'ivyo byose ari izo microfinance ziba zahurusha na BRB, ikaba ari nayo ijejwe kuzigenzura. None bigenda gute ngo abanyagihugu basarurwa amafaranga yabo iyo BRB irorera? Nakabaramaza
ni igihugu nikigire ico kibikorako. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho vya misi yose kuri imbonesha kure Hejuru TV. Basaba rero kugira ngo ntimucikwe n'andi yose turiko turabategurira canke n'ibiganiro turiko tubategurira gushikiriza kuri iyi mbonesha kure muzoja mukurikira mu misi igiye itandukanye. Fyonda rero kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure Hejuru TV. Imana ibahezagire.